kuko natwebwe biradushikira ukabona akantu nyene ubona umwana wabonye boza ari umubebe akurizwe n'umuntu akuze biramaze kurira kubera urukundo wewe ni kwa mfano ego ntaco amaze kurira wewe rimwe cyangwa gatandatu abivya vrai uno munsi nta myenda yo indirimbo ya kabiri jeje nkunda kwita My Paroma ariko ni motivation indirimbo iri kumwe na Love Music wayisohoye mu gihe indirimbo shaka kumera nk'abandi yasohotse donc hari induru hari izo saga aravuga ati Bface nawe nyina kunda guprofita mu kavuyo ntago ntasohoye mu kavuyo nzo ndi mubiki umutwe wanje ni plastic Bface byabaye so umwanya wo kuyisohora n'uyu nyene ntibariko baravuga none Fernando nagusa ntibashizemo na wundi yafuta amajwi nakagahungu kurutwe kadufuta ni karimo turavuga mutama subiri kidogo nikuonyeshe bon unyamira alikabuza impembo n'ingero amuhemba amahirwe kutia Costa TBJ wewe uri mu barimvyi ba mbere supporting abaririmbyi bose bo mu Burundi asohoye indirimbo ni ntananiwe kwa ndabibona utareka gushira Costa T asubira avuge ko ndamwisemba avyo yavuze bigaruke kandi sinosubira kwisemba je urazi bona faking ubuzima yeah sure yeah muri concert yiwe warabonye ntumye je sinamutumiye muri anje yego none hariho malantandi zabaye hagati yabo kandi je sindi umucamanza sishaka ko tunabigaruka ko cyane barashwanye biraje ku marezo sociaux yego hama kandi nanje nk'umuntu jewe nari ndimo muri projet kuva tuva ngaho gushika hariya byose ndazi uko byatanguye n'ingene byaheze sivyo rero jewe ku bwanje sinibaza ko nza kubivuga ko detail par detail ariko kubera ko bazonyumva bro sivyo ntunjaniranye jewe sindi umucamanza ndabigusubiriye bi umuntu mushitse bi hanze mu mahanga ha mugasanga maybe wewe bariko baramukubagura umeze neza bi nta muntu yamukubaguye yaravuze ko yaraye hanze ivyo bireke yaraye hanze twasavye indaro bro nico ituma nanse ku detail ibi bintu ko nce sanga biriko biranteranya kabisa ko je ngene meze uranzi ngene meze uvugiraga indirimbo ya Joel urayumvira yari ibishe sawa nese ibyo tuko turavuga none mugabo wa pre yarayihinduye ashiramo dramati na Fernando kiraryoha haya namukomeye akagoye kubera aririmba nabi nta byagize nabivuze none urakunda abantu baba hypocrite yakomeze bro ugerageje kumviriza Joel ni producer mwiza aravuza piano neza araproducinga neza mugabo aririmba nabi ndabigusubiriye ngo man afise ijwi ribi urumva aririmba nabi ndabigusubiriyemo kandi nabi muri sinzi ko namwe mu byumva nagarutse ibibamba byose munja ritawagonja ni kireve navunja ritawakunja ndi ntare muri bunda ritawapa Yes, welcome ladies and gentlemen. Murakomeye nizera ko meze neza murase mwiriwe canke muramutse bivana muri My name is Frank the Answer in African TV. Ndabaramutse mwebwe mwese mukomanda dukora muri mushongerano igiye itandukanye mu Burundi ndetse n'ahandi. Yes, abakunzi ba African TV ndagusogera subscribe ukiri mushasha. Yes, n'umutu zasanzwe rero aho bona ko ngiye introduction mu modoka ndafinze ngo ndikumwe na Bface on the floor. Karibu sana mzee. Asante. Umeze neza? Uko bien? Ego. Haraka nshaka gutangurana kwanza. Indirimbo iryoshe. Msani Bola. Akia Mungu waratweretse yuko nyene uri musani bora. Cyangwa kidogo basi. Award 12 namwe mugaramye ngaho mwasamye. Ushake mwiyunge nkamenyo y'ibihatane miruke gusumvya Francine nta usiga ingorane ni jewe narabasize n'imihangane nkora dance on ndaririmba nkanarapa murabizi. Ariko rero bi kuva uhinduriye usiga uririmba ukagira dance ukagira ibiki ubunya Bface yaramaze kandi guhinduka. Yabaye undi muri mushasha. Gute Bface aguma hahandi ho muri hip hop aguma ari wa mbere agiye mu kuririmba naho nyine umusangamo kano gasanga arabiso donc nta swata Bface nagira numve ko ingene uza kumbeshera ngo ndo wa mbere basatubira n'abarafro bari hari ashobari kukwirenza kabisa baragwana kubeshera mugabo uri umwe mu bantu babigira ngakameme sindavyonona nabone bonshingira intahe yabo bose ba Double J bande ba D1 ba Fernando turamaze gukorana yego antuka uvyumvirije sindabitoba ko yari muri izo style zo kuririmba yego sindi wanyu muri dancehall bivuga kwi oya bo muri dancehall uri wa mbere urabize ho hari oya mu bundi uri wa mbere sindi wa mbere Dofi Dankara uramushiramwo mu ba mbere oya sindi wa mbere gusa ndabishoboye
ukushira mu bantu baririmba dance nga mu Burundi ushira mu ndakaze vraiment ukushira mu kaza kanga nta n'abahari rega bazikora benshi ngaha Triple Brown wabonye none ko bahazibiye manega barahazibiye chugira tucawiye ya RFM Riseriye cyangwa riseriye ndiseri achange barahacha sendere amatu senderere manega dukate yes aha ni kuri Poro reka nkatira abantu mutari muzi kuri Poro turabatembereje mu gisagara turabetse kuri Poro kivuko mu kirundi ni gute anamaze kubivuga deja kivuko ni kirundi deja amaze kwikubwira deja oya narinda kiza ariko baruki yaje sindo mutesi sindi mukongomani nawe akunda kunjanira wari kuva ku kirundi kweli sha narakwemeye antuka yego uri muntu wa mbere tumaze kuganira ikirundi cyuzuye ebana nkasigara nasamye kweli ki wasama nawe urakunda kwasama naho umuntu atamenye inge zituruka niho cuguma wasamye muto arigiye hazi ibintu biguhita yes ni be first on the floor abakunzi baragukunda uno munsi kandi naje ndabakunda kweli yego abakunzi baragukunda sana okay igana abakunzi ko bakanyanyaye oya hari shara abasani mwigira ibintu mudakunda abakunzi banyu je ariko ndavyerekana ngira ngo uramaze kwibona bo ntushobora kuba satisfeza bose ariko je ndagerageza bro kabaho urukundo basi rugereranye oya urukundo ndaruha umukunzi wanje hariya bariya ari gusa ndabereka ko na pressure ibyo bakora ivyo by'urukundo urazi guhura urukundo icari ico bigaragara ibyo bintu honyene babikubwiye ngo bisigure ntiho biva Bifest umuzi ko ari umusirikare ku rugamba sivyo eske mu rukundo ameze gute ni soft gose ni chat serious ndoroshe gose kwe bivya ururoshe mu rukundo kweri bijya bintu genre tubona muri hip hop yakuba washavuye wagize iki ufira urukundo je nta ndirimbo zo gutuka urukundo ndafise indirimbo gusimwe navuze ngo urukundo ntandero rugira urukundo ntandero rugira ariko ivyo ariko ndavuga biri en general navuze ibintu byose uzibya ingo ama divorce abana bakunda abapapa cyangwa abapapa bakunda abana cyangwa ngene umuntu atize ashobora kuganza uwiza amashuri yose yego navuga ni ibintu en general si kuvuga ngo nariko ndavuga ngo nyine shubibona mugaho si nariko ndarutuka nariko ndavuga ibibaho nyine kuko natwebwe biradushikira ukabona akantu nyene ubona umwana wabonye boza ari umubebe akurizwe umuntu akuze biramaze kurira kwera urukundo wewe ni kwa mfano yego ntaco amaze kurira wewe rimwe cyangwa gatandatu bivya vrai uno munsi nta myenda yo ariko ndaye mwana isiniju bi wewe yo jewe twebwe aba zagiye imana abantu bigira abasirikare bya sometimes bijya rero mu mwanya umwe murabe je nta rimwe nigira mbo umusirikare ni kubera peut-être ntaririmba indirimbo z'inkundo nyinshi bitanga yubo ubundi je na chaje ndakunda kwe naje nditera isoni zagiye niba kunze uramarama okay usanga uri kwagira ibintu bitabaho wewe vayo uri kura urankamera itamanje wewe cha ku ruhande nawe wenyine oya arakubona twe kamera yacu igufata uko nyine oya yari itaje ngaha naje hariya cyangwa soke hariya kubera iki je mu nkamera itamaje aje waramvyinje itama katari kumeze vure ariko swagaza zawe zigumamwo oya babinyereka shanga aho turazikura asha swagaza zawe vuma zigumamwo ko yes b katanga kwa numwaka twasozera umwaka turi mu kwezi ku 12 umwaka watanguye gute umwaka wa 2024 kuri Bifest on the Floor umwaka wagiye mu Bubirigi ndetse mukora concert zitandukanye umwaka wabaye gute ku buzima bwa Gabi mu muziki je ku mwaka iyo amagara bameze neza ku bintu bijanye na career yanje ku mwaka haba hariho bishasha vyongereye abaza ngo iki gitoro n'icanguri aciyakuramwo climatiseur ndazimije none climatiseur yo kwa kimodoka izimije none akayondi ntorwa kukeneye none wewe oya turi kuri beach ariko yes turi ku mucanga ku mazi urumva iyo amagara yifashe neza ni jewe ibindi byose muri career ku mwaka haba hiyongereye ku ibindi bintu bishasha ngira ngo uramaze kubibona uhereye ku makolabo mba nakoze ibyo ntahora nkora canke ama voyage canke hari ibintu byinshi vraiment ububona nyene ko vyongereye ko muri career rero ku mwaka je burya ndaharura guhera mu kwa mbere gushika ku 12 byamaze gukora rero nta na rimwe ndasubira inyuma kuva muri
2017 nta na rimwe nashagiye abo ku mwaka jewe igihe cyose nari ingwaye nta muntu n'umwe yigeze abimenya twaguma tubona ibikorwa kiretse abantu banje bahafi mugabo imyaka yose nagwaye kuva muri 2017 gushika muri 2022 nta munsi n'umwe namaze amezi abiri ntasohoye indirimbo nta munsi n'umwe ntari mfise amakontra y'amaconcert hose nari imeze nabi ariko nkagenda kubera urumva deje uri ku kazi umujeshi nyine apfira ku rugamba if you don't know kimwe mu bintu Bifest kimaze kumuva ku imyaka myinshi kandi mu kitagiye gihinduka ni wa muntu aguma ari mushasha genre ntiyigera avuga ngo umwaka ngo yasubiye inyuma ngo umwaka byagenze oya nivyo ukunda ubwo muri wa wood ariko rero hari strategy ukunda gukoresha benshi bakunda nko kumengo barayikugayamwe yagute iyo kusanga umuntu wese mushasha ubone aje muri ivyo mushasha Bifest ari kumwe nawe example ubwa mbere Dramati yaraje Bifest ubona yabaye inshuti nawe mu nyuma Bonnie utaravuga amajambo menshi wo nk'ingene uri kurabivuga deja urumva bo mvuze abantu sijewe nyumvirize no kunjanira urumva Dramati mwe mwamumenye kubera ko yabaye mu star sivyo ariko je tuzinanya atararirimba really none tuza kumenyana ari uko yaririmbye kubera mwe mwamumenye mufise ingeso yo gukomanta ku bintu mutazi abafana Monia Fleur uze kuraba kuri page yanje canke yiwe ariko ifoto turi kumwe ataraje no muri studio no musore yes nendere mpeka no kuyibona ivyo ravyemeye yego ubundi ni Dinoji ujya n'umuhira Dinoji no muhira arimo tabaze ko n'indirimbo yes legend none si wandonde si projet yiwe uri kuvuga abona rondeye canke uri kubivuga gutyo hariho ivyo wari kubisigura neza yaba ari je mvuga ati ingo muri projet yanje kandi je mbonye abikwiriye ndamuhamagara kubera ko ivyo yakoze je ndabimwubahira guhera kuri drama ivyari biduhuje mwe ntavyo muzi kuko struggle zose ibintu byose yaciyemo kuva wowe umumenye ni wowe twari tumaze guhurira muri vyinshi ivyo rero biba bifise ababizi gusumba mwebwe ivyo n'abafana babivuga bisi nk'ivyo wegereye nk'umuntu yitwa DJ H ni wacamenya byose original ko byari bimeze hama kuri Moni yanibaza naho ne sinigwa ndabisigura ahubwo jenzi kubana neza n'abantu nta kindi kubera ko ntawe nsuzugura ngo nuko ndamurusha power ntawe nsuzugura ngo nuko ndamurusha ubustar bose ndabakira kandi tukaba tumeze neza ko jewe ivy'imyaka experience iki ivyo sindabiraba ndabishira ku ruhande ndabica umuntu ashobora hari ubundi wonza ni en fait ucugisigura neza ati uzi kubana neza n'abantu kubera ko niwe twabona ejo uposhanye na Fernando ejo kaposhanye na Gusto kandi uzi ko hari amatata ari hagati yabo twabona kandi abo bantu baba bafise ivyo bapfuye jewe ntibindaba ahubwo ico nkora njyamo hagati kugira bahuze araburahuza narabigerageje ntibyakunze uramaze kugerageza kubera ko je ndi umufana wa We Love Music nico tubona basavye na featuring hama hacagira ko dukora clip batameze neza batari muri situation nziza nico gituma ubona hariho ama video ya video turi kumwe na Fernando n'izindi turi kumwe iyo muri kumwe na Fernando ni imwe okay iyo naho nyene mwahuriye mu nzira waramuprofise nta kibazo ni imwe ariko hariho n'izindi yafasha ari wenyene yego yeshua izo warazibona yego hakabaho n'izo turi kumwe na Gusto bisigura yuko yaba je tutabanye neza na bose wari kubona umwe adashobora kubiryohererwa canke ashobora no kuvyika nta posting ariko yes sure kandi rero kubera ko byashitse kandi narabatahuye ntibashobora gukorana badahuza mu gihe rero batabihurije ko je sinjamo ntazi ivyo bapfuye nce ntekana mu bandi mugabe iconzi narabigerageje kubera ko n'ubu ndabikubwiye twarahomvye group ikomeye cyane gose kubera ko We Love Music yari group yakurikira Peace and Love really yego friend barakompletana nubone ngo umwe wese ngo arakora amahiti kwiyo ariko bari kumwe bakora ibirenze gusumba sure so rero je kubganje kubganje je vraiment nta muntu n'umwe tudashobora kuba duhuza kirese ubudashoboka kubera kuranzi yuko ntakundi ingorane yego rero ivyo byo kuvuga ngo je ngo uje wese mutazi n'ingene twamenyanye abo muzoze murabaza ati mwe mwamenyanye gute
before yuko muza kujija bariko barakumva yes bo mu mwaka wa 2024 nta wundi wozana turacagenda na D1 twarakora na D1 mwarakora D1 wowe urazi origine yiwe twarakoze ikiganiro ryari yes kwa Land yego turanabimwagiriza Land agikora indirimbo yitwa Waiting turazinanye urumva ko ari umunyakanza w'iwacu yego jewe yarandikiye Land arandikira abajournaliste bashika nka bane baramwima ibiganiro sibyo jewe nk'umuntu tuzinanye ataharashika ndababwira ni umupeta ari talented kurongora inkende bwacu ukayisangana meza urumva mutamufashije muzovyicuza amaze kugera hagera ataco mwigeze mumufasha yego uzomubaze Landry twabimubwiye imbere ya kamera imbara navye ikiganiro yes narakira none no musi so mustar yego okay uno musi tuvuga ngo twahurira no musi nyine kwera twakorana oya voilà so ijya rero nibaza ko imbere yuko ubuvuga ngo naka gender flexible umuntu wese gender umuririmbyi wa mbere ngaha mu Burundi atanka collabo iyo umuntu afite talent ni gake nibikorwa vyanje ndariska kubistopa kugira ngo nje muri projet y'undi muntu ivyo bintu bibaza ko abaririmbyi bangaye ni bake eske bajya bose ubona batabikora ntibafise ababiba propose yego nibo benshi cyane hajye ugiye kwegera abapeti bagitangura canke boba bafise bifuza support wo kumviriza imyidogo bafise ku baririmbyi bamwe hariho nabanca ko jewe ndonderera nakanda mukeneye je muga kubera ko ntari manager wiwe taramu journaliste kandi ngubire no sinja kubijamo ndamubwira wewe muvugishe ni yakwemerera export muga ari wo tuzinanye ndabimubwira ni nkuko nyene nacenja kwa Landry gute umuntu nk'uyu ushaka kumwima ikiganiro na jewe warigeze kunkenera nawe ataburagera nanje fisabona supporting benshi nabwo zo supporting abandi je support umuntu yishima support umuntu agayana uzobazi wigize ibintu nitubihuriza yes 2024 mu mwaka Bface baramugaye kenshi mu mwaka Bface habaye mu bintu byinshi barigaye hebongaya gute Gabi kandi bande bangaye okay kana ndaza hari indirimbo zibiri wasohoye mu gihe abandi basohoye indirimbo ya mbere ni indirimbo Code wayisohoye Dramata agomba sohora indirimbo ya kabiri usohora indirimbo ngenda kwita Mayiparoma nitwabivuganye yego ibyo bya Code byihoze twarabiyaze ko birashisha abarundi yes ariko ndikungira umwaka muri rusange indirimbo ya kabiri je nkunda kwita Mayiparoma ariko ni motivation indirimbo uri kumwe na Love Music wayisohoye mu gihe indirimbo shaka kumera nk'abandi yasohotse donc hari induru hari izo saga aravuga ati Bface nawe nyina kunda guprofita mu kavuyo ntago ntasoye mu kavuyo nzo ndi mubiki umutwe wanje ni plastic Bface okay sivyo ndabigusigurira ku ndirimbo ya Code tuyihorere kubera ko ivyayo bimaze igihe kinini twarabiyaze ku inshuro nyinshi ingene vyatanguye n'ingene vyaheze murabizi ako ntibirahera biraboneka yuko ari akantu bitaraheraje ku bwanje nta kibazo vraiment ameze neza really Gabi kuri we nimba bihari habwo meme ni wawe ariko uruhande rwa meme ni ku ruhande rwiwe bo nivyo mwarahanye imbabazi mugabo yarajaga gusupportinga hama birahera oya Habi ndiko mvuga ukuri ugerageje kumviriza amajambo Bface avuga maybe iyo bariko baramubaza kuri Dramati urumva ko hari ahantu hakiri mu n'umunsi wa rimwe bamaze kumbaza kuri Dramati nkavuga ibitari byo simfaking ubuzima amagada mbira ariko bwa bucuti ngwasubiza none butegerezwa turabizi ko abantu babariranye bintu suko bimeze suko bimeze wowe umuntu iyo mwashwanye hama mugahana imbabazi musongere bwa bucuti canka ati ngo hari umugana kunda gusha mu kirundi ati igujije mu kabiri ryo rimena ivyo biravana jewe nta kibazo mfise naramubabariye apana ngo twarababariraniye naramubabariye kose nta kigongo namusavye ntaco namukore nibaza kuvyibuka ko ari we yaje kumusaba imbabazi kandi narazimuhaye byaheze none ubigarukanye kubera sawa tuje ku ya kabiri rero kubw'ivyo ubonye bimeze uko onye si ibintu vyo kuguma tugarukana mu bintu byose turimo umengo ntitwavanse hama turashobora kuba tutari poshe mugabo duhuye tukavugana si ngombwa ko bibandanya kugera igiti kigukoze rimwe mu jisho kabiri cyo kiritabura mutama umvise yes you have to be careful sivyo rero muri ivyo ni bibi kuvanga ibintu kuba naramubabariye none bice bisigura yuko usura kugendera mu modoka bro hari ibintu byinshi byabaye bituma utegerezwa gutinya ndabeje yes ariko
jewe nda respectinga akazi kiwe aririmba neza ibikorwa vyiwe bimeze neza nta munsi n'umwe je ndaja contre nabyo ako nturigiro supporting inyuma yaho nturigiro supporting indirimbo ziwe nkuko supporting indirimbo z'abantu bon unyamwirari kabuze impembo n'ingero amuhemba amahirwe kutia Costa TBJ wewe uri mu baririmbyi ba mbere supporting abaririmbyi bose bo mu Burundi asohoye indirimbo ni nta nari ko ndabibona utareka gushira Costa T asubira avuge ko ndamwisemba avyo yavuze bigaruke kandi sinosubira kwisemba je urazibona faking ubuzima muri concert yiwe warabonye antumiye je sinamutumiye muri anje yego none bisigura yuko rero twese usanga peut-être hari ivyo dutinya je cyane ngereza guhagarira ntuze yanjye yes sure okay tuje ku ndirimbo motivation wayisohoye mu gihe bari mu kajagari ka Fernando na Augusto na Alvin Smith ati bifete nanye na profitira mu kavuyo ninde bivuze ibyo abafana b'umuziki w'u Burundi abo bafana n'ubundi nibo turirimbira batezwa kujija batezwa kubivuga ko kandi nibabeshe na profise mu kavuyo mu kirundi bavuga ngo urongora umusaza na mujani yanyu if you don't know jewe Fernando na Augusto ndi mufana wabo kandi ndi mugenzi wabo urumva je nabonye ibintu Alvin yakoze ku ndirimbo yabo mbona nti ebana none ko Augusto amukuyemo kandi bari kumwe bose ico bigenda gute naje turafitana indirimbo iyi kubisanzwe nayo naranayiretse parce que nabona atanu umwanya wayigira kubera ko baramaze gushwana n'umwanya wa shooting uzoboneka ndavuga mu bintu byose bavuga ku marezo socio nanje barangarukanye ngo kagahungu ka Joel kasubiye kufuta umundi muntu yego ko kagira B-face ngo karasubiri bacaguma bangarukana aba murangarukanyemo kandi mfise projet n'abahungu bose kinabandikira ndababwira ni mwihangane rero indirimbo ejo muzosanga kuri YouTube kandi nta n'umwe yabipinze kubera bari bazi ko ata video izoboneka je sindi bukuremo umwe kubera ko bose je ndi umufana wawe sibyo hama kandi kindi naco indirimbo iraryoshe nkuko kuntu cyane vraiment ndavuga igeze kuri 330 ari audio nitwe turayiposta can you imagine we didn't push yeah mugabo je ndavuga nta kundi ko vyabaye so umwanya wo kuyisohora n'uyu nyene ntibariko baravuga none Fernando na Augusto ntibashizemo na wundi yafuta amajwi nakagahungu kurutwe kadufuta ni karimo turavuga mutama subiri kidogo nikuonyesha navyuse ndayitako kandi abantu barayikunze nkuko cyane Fernando yarayiperformance yari ya mu ruziba nego abantu baririmba kandi yari maze iminsi 5 mike cyane yes sivyo rero turavuga okay je nta kundi ndabivuga no rero ni mwabishaka tuzofata video cyangwa mutabishatse aleze bana mugume kujya nyine mwari umunsi wibwira Augusto n'umunsi wibwira Fernando bo bavyakiriye gute je ko bakwishuye bikunze koko kuko umengo ntibashaka guhurira mu gikorwa kimwe uno munsi mbone ntari barashaka kuba batabikunze 100% mugabo kwera yari projet yanje kandi nkora abakominitse oya barayifise barashaka kuvuga ati ntisohoke ingene B-face tumuzi yareko yakwisohora kwe yego birashoboka oya bro je ndakominika niho habaye ingorane ku gikorwa cacu na Dramatic yes kubera ko uko kuntu yagize Brother Fair kandi dufitanye indirimbo igisho nico kibazo ubundi iyo yari kubitahura ivyo twavuganye ntayisohore nkuko je navyanse nkuko atari minsavye ntihari kuba ikibazo nka kiki yego nico tuma nanje ata muntu yoza kumbwira ngo iki gikorwa turimo je ntugisohore navyo nshaka navyo norengako nayisohoye kubera ko twabihurije ko bose ni naco bituma après umwe wese yafashe video ari performing yes mugabo asukuba ngo bari babiryohererewe gose bari babiryohererewe kuko urumva deja ko batari bahuza batari biho barahurira mu kandi nibaza yuko iyo nashaka gukora clip umwe nari ku murongo umwe muri we yari kuboneka yego mugabo bisigura yuko ndabikoze hakaboneka umwe cyari kuba ari kibazo gikomeye wari kubusubika no guteranya voilà antkata nivyo kunda gufata ama image y'umwe wese nibikunda cyo kubera ikinza kwiruhisha utabishatse wo muri hamwe turabiheba nzakunduhisha kubera yes muri ivyo byose uko biri kose ndirimbo zabakomeza kuzikunda tubibasubiriremo nayisoye mu kavuyo yego kubera ko niyo situation yayo yari igezwe we kubwawe ubona bari kwisorera he iyo ijya situation bitaha igerega sino isohoye yumvirije jenye
vya vrai je ama projet yanje abafise ama clip yego aba ari bien organisé aba ari projet kwiriye aba ari projet nico tuma nayikoze yego indirimbo ndanayikunda kubi Si baririmbiye neza wowe gusa baririmba wayikunze neza gusa. naje naririmbye neza ni ukuvuga iri romantique irakwije ama condition na production c'est quality yego kuri vraiment nta kuca atakoze kuri vraiment rero maze kubibona gutyo cuba projet nk'iyi irapfuye ubusa vraiment akundi mbwa ntiyapfuye ubusa ushikiriza isaha abantu barayizi barayikunda yes bin shaka dusohoke gatonya hama ndakwazi ikibazo two turasohoka mu mpera z'ukwezi kw'icenda tubona abanivye b'abarundi Bface on the floor na Mona Warda baragiye mu gihugu c'ububirigi abarundi barabinezerererwa mu gihe mwari mufise concert urugendo rwagenze gute mugishika muri Belgique vyari bimeze gute mbega wowe ushaka twicare hano kuri bench tuyagare ngaha nyene kayaga kuri Taiga kiri gute ingona n'imbere ya kamera bagufilme naho gatabi banigumire ngaho di muto nibakumenye wari kurambaza ibiki wari kiyaga rya Libya kiyaga je nama kiyaga amaho ego shuwa oya none we turafatana amagahunda kubihariye umugore wanjye basisuri basimbi wasuri akano ku umugore wawe nako ndumugabo none urenze ubipinga ni nkaho umenga urazi gahunda zanje zose umurapere wa mbere akaba n'umuririmbyi wa mbere mu bundi yambara akabego Bface on the floor kuva hasi gushika hejuru ubesiko urumva ubesiko mu oya havema no kwiraba kino kirato urabipantana n'uyu mupira ureba n'inkofero oh my god isaha nayo eraba mu ntoke vrai en fait ni wowe uri umusani rero biva n'ingene wambara kandi muri style zawe urakunda kugura ibintu bijanye kubera canke ugura uko nyene den ugasanga zamaze gusa none ntambaye ibitajanye simwe mu dutangura kudutuka tugohora iki kandi kandi gusa igikuru n'ukubegwa n'ubundi urabizi defo yakwa ryo kubegwa nanje nivyo mparanira kubegwa uramaze kumbona mborewe uborewe niko atanzoguna nanje nico bituma ndakubajeje urambona mborewe oya ntura basinza gore nimba utambona mborewe mu bindi swingiye no kwitwara bikariya bari kwambara singi ni kwambara abaseni usaba swingi menshi mbi uborewe nta kindi kintu yumvira atari icupa yonyine kwireba yumva yuzuye ariko abaseni mufise swingi nyinshi iyo kwambara nivyo iri mu zindi nivyo ntaje utanywa y'inzoga uracoma udacomye gira gukunda kujya abana bana gukunda abakobwa hari n'igihe unabakunda kujya abana hamiri y'abakuze oya hayiga baby mu kirundi n'abana baby ni nka materi muri urakoresha kuri televiziyo ntasomye shabara yaza ariko vraiment yo kujya abana oya tujya abakuze no mu ndirimbo muradishiramwo tujya abakuze okay ntacho no kujya abakuze baza ko bo batotuye muri mwe murafise ibintu by'abakobwa abakobwa sabana babi kugoroge ni witwenge rumba twari bamaze gukora ariko nibaze ko ari uhura n'umuntu kafise kawugirira birashika ugafatwa yego yarabi ngabo ni kwa mufano ariko ni vyako ari abajene ari abasani benshi bafatwa ku nguvu vraiment mugabo nabo baba babishatse yes twigarukire rero bakubise ushaka kurira bakubise ushatse kurira uko namege murabikunda bo ntavyo turakubwira kuko nta candidature turazana bigasingomeka kamubivuga ntibigaragarira mu bantu ubiyereka ntubizi wenda kubaza ikibazo wowe uri kuvuga abasani nagira urabona no mu yandi madomaine wowe nk'ubuntu ntiwaje wari injya yego injya wowe uvuga yuko rero abajournaliste aribo bajya bonyene canke n'abandi bose barajya ariko barajya abajournaliste cyane era majorité ibituri ifa bayita gafana okay agafana n'abari giturire ivyo bintu muzobikata numvi discussion dakenewe okay yes urugendo cyangwa uzoyigumizemo biragusha barabizi ni sawa yes urugendo rwo mu biri rwa urugendo rumeze gute d'abord ubwa mbere uja iburaya urugendo rumeze gute ujanye n'umwe mu bakobwa bafashe ukuboko cya kintu cyo guma ariko nivyo vraiment chabose wabahereye kuri ya zero umuhengera babaye abastare mu gace ngo niko nabise muze murabitahura vraiment nta soni mugira vraiment
bo barabihokonesa barazi iyo tuba twaravanye kiretse harimo abadashima kasi ngomba ko abantu bose bashima nukuri regaside n'ubumuhaye je mu nkurikira umutima wanje nimba nagukoreye ikintu ciza ntaco ndakwishuza utabishimye ni droit yawe mugabo ntumburire imbere urugendo rwagenze gute urjanye n'umwe mu bakobwa wafashije mu ndirimbo yabo ya mbere rwagenze neza hariho bimwe bitagenze neza n'ibindi byagenze neza yes bimwe mu vyagenze neza concert twarayibonye bivanye n'ingwanira zabaye zo guhindura ibibanza ariko abantu kuko abarundi n'abanyarwanda baraza kubashigikira mwakiriye gute abantu bo mu Bibirigi mbega biratanga icizere yuko ejo canke hirya yejo umurundi ashobora kandi kujayo akuzuza n'aharenze irya sale nabanze babireke kujayo bihakanye kubera ko mu bintu bimaze kuba vyikurikiranya biratuma abafana batatwizera bacabona kumengo nyene nubwabo escro bugarutse sibyo concert twari kumwe na Double J na Kiriku mwarabonye ko tutaririmbye yes nimba tutaririmbye hari abantu barisha amafaranga yabo ejo haje ubundi muririmbye avuga ati ni bya bindi nyene kandi twaretse kuririmba batubona turi ngaha urumva nimba batubonye hama ntituririmbe bikurikira ucu vyumva uzoze ejo aragwa mu mpore sivyo rero kubw'ivyo concert twakoze na Mona mwarabonye ko ntuzi sare yahindutse 3 fois ivyo bidestabilize umuntu yaje kutura uwo muntu rero nimba yavuye avagaye akaza n'uduhera twiwe na déplacement n'icupa n'iki no kwinjira byose akaza n'urukundo abagukunda hama maze kubona rero bihindutse yamaze no kugura n'itike agaca abona bigiye ahantu kure biramudestabilize n'ikindi gihe ntihaza uwundi azoca avuga uri sure nabiwe byo kugura amatike online barashobora kubireka bavuga ati amahera yanje arashobora guherayo yego donc baba bavyizeye muri make rero muri iki gihe abarganisateur baba bateguye ifo ko baduha agateka dukwiriye hari igihe usanga twe tubaye victime kuko nk'umuntu yabigize kuri rya concert yacu na ba Double J vraiment nibaza yuko ikosa bari tubonye ko kuba tuhari ariko ntituririmbe mugabo ivyo twavuganye byaba biri inbox vyarabaye no kuri Dojo Sani nyine naho nyine mu Bubirigi vyabaye ko mwebwe mana yanje ni benshi biba vyabaye ko hariho nabo biba ko ntimubimenye sibyo rero kubw'ivyo jemba numva nyene umenga ibiteramo byo banza bigapowesha kidogo bakazogenda basi imihari y'abafana yaheze hama je ngire ko ndabasaba imbabazi abantu bose baje kuturaba batubone abantu bose bagiye kuri salle twari twa promotinze before tugasanga siyo bakagenda bakatubura bagasanga siyo turi tubasabira imbabazi si twebwe birashika kandi n'ababiteguye hari igihe usanga bitabavuye ko byose bibaho so ikintu cyose wiga kukibamwo ko cabaye bon ku aeroport ndibuka twarakubajije ati mbega ko mugiye hamaka twaba tutsanzwe mbega babaye amafaranga na gute vyagenze gute atubwira tumwe wese nibangagiwe kandi koko twarabitahuye ko mu wese muri contrat abari bangagiwe mugabo mugishikayo harabaye induru kuri Mona Warda biravuga yuko baguma musubiza inyuma canke ntazosubira gukora ikintu na kimwe atari uko azohava anafungwa mu nyuma yaho kandi Jesse aza mu bantu ariko aragushigikira avuga ati Bface yabaye umugabo koko vyose jewe yarambwira ati yewe hari abantu bandonde vyageze ukuntu kurumbuga mona nakora kime yigeze amenyesha d'abord irya situation kuba ari ivyo barundi kumenyesha no kutamenyesha mbega babikenewe mbega igihe cyose mu nyuma yaho abarimvye hagati yanyu mugaca mutana kumwikoma Mane ndakubaze kumenyesha no kutamenyesha wico kibazo mbajije ntimva yuko hari gihe umenyesha ibintu bikaba vyiza hari gihe utamenyesha banza uhore bro wowe none utabimumenyesheje niwe wijanye niwe wijanye niwe witumiye oya none ubiganira nande nuwakuzanye so aho rero bice bivana n'ivyo mwavuganye yava nimba mwavuganye ko azobikumenyesha atezwa kubikora mutabivuganye naho urumva aho oyi umwe wese acakora ico ashaka bivana rero n'umwumvikano ndibaza yes ariko yari umwe mu bantu bawe mwari kugaza ukamubwira ati no tugire kuno onye kuko ubuherutse ari kiganiro yakoze ariko aravuga ati Bface wewe uruhande rwiwe yaragerageje koroha araba umwana mwiza mugabo jewe sinari kwemera yuko banjaniranya
banyimu udufaranga twanje n'ibindi mugabo Bifeso yarabaye umwana mwiza yakubwiye ko yamuheraniye utwo dufaranga yamuheraniye uvuze ko bamwe mu dufaranga twiwe yes yuko we maybe wabaye umwana mwiza hama hagira amafaranga uheba urakora kose bon ya no mu kiganiro yakoze bro wavyumvise nabi no mubeshere bamuvuga ibintu mwatowe waracumvise ikiganiro ariko iyo ntacumvise mba ndiko ndaguhaririza cugenda ugisubiremo navyo yavuze yes navyo yavuze ariko navyo amahera yavuze bro don't say about that navyo amahera yavuze okay wewe yaranse yuko maybe bamujaniranye ivyo amahera mugabo ntubigaruka nta dena dufitiye uriya mugabo serious oya kandi namona navyo yavuze ntumubeshe okay sawa hariho malantandi zabaye hagati yabo kandi je sinje sindi umucamanza sishaka ko tunabigaruka ko cyane barashwanye biraje ku marezo sosio yego hama kandi nanje nk'umuntu jewe nari ndimo muri projet kuva tuva ngaho gushika hariya byose ndazi uko byatanguye n'ingene byaheze sivyo rero jewe ku bwanje sinibaza ko nza kubivuga ko detail par detail ariko kubera ko bazonyumva bro sivyo ntunjaniranye jewe sindi umucamanza ndabigusubiriye ibyabaye byose ndavyibuka kandi jewe naragiyemo hagati yabo kubera ko bashwanye nico gituma ubona byanarangiye n'igiye concert yo muri France twayigiyemo twese kubera ko nari ndahari sivyo rero abantu bose ntibareyajisa kumwe urumva jewe sinza kuvuga ngo nakango yakoze amakosa cyangwa ngo nakayakoze amakosa sivyo kubera nje kubivuga gutyo noshe sanga ngiye mu bindi kigace k'ibikindi kiganiro na mwanya wavyo mfise ico nzi nuko bashwanye hari ibyo batahurije ibyo badahurije ko navyo tukagerageza uburyo bwose tugatora inyuma ariko B kandi yarabonetse mona ntiyaje juste kugira ngo yakize uriya mugabo byari byaraheze ahubwo yatanze version yiwe kugira ngo bamutahure ingene vyagenze ariko byaraheze okay ariko remeze yuko ari vyiza kumenera inda ku rukubo kugira ngo nabandi bigireho kugira ngo ibi kibazo c'abashikiye B hariya ni mu mahanga amahanga arahanga kubwawe unzi nk'umuntu avugira mu migani nyegeza ibintu jewe oya habwo najeje yuko birantangaza nuko jewe nzi neza yuko muri uno mwanya nta mwanya wavyo mfise ariko ico nzi sivyo ashaka ndagusubiriremo tugerageze tuze turareka kuvanga amadosi kuko ntibamamagaye kugira ngo nze kuvuga imanza za JC na Mona ariko ahubwo ni mu rugendo rwawe ni mu rugendo rwanje ego ariko sindabisubiramo je navuze ivyabaye ku bafana batatubonye ku bantu bose nyene boba badufashe nkaho umengo twabaye ibigabo bitatuvuye sivyo kuko no muri rya concert yacu nabakiriko haribo bavuze ngo twansi kuja kuri stage ngo kubera ngo bwije niko bagiye kudutanga sivyo mugabo ikosa rihari ni igiuko amasezerano twagiraniye atagenze nkuko twavuganye je rero ivya JC na Mona ntavyo ngarukako gusa ico nzi coco iyo malantandi yabaye naragiyemo hagati n'umuntu bita Chris turabijamwe biragenda neza rero igihe yari version ya Mona yo kwerekana kubera ko JC yaragiye kuri televiziyo aravuga ivyo naravuga version yiwe uya nawe aravuga version yiwe nagusurumba yari ibintu vy'abantu batatu arasigaye ko tumenya version y'uwundi umwe muri version yanje yabaye yagiye umwe yaje hagati B jewe rero ku bwanje ntawe twagiranira ikibazo Mona hari ikibazo yakubwiye twagiranira Mona yego nyishura bamwe twaravyike kayuko muzo bamugiranira ikibazo twagiranira ikibazo naho byohera B umuntu mushitse B hanze mu mahanga hamugasanga maybe wewe bariko baramukubagura bumeze neza B nta muntu yamukubaguye yaravuze ko yaraye hanze ivyo bireke yaraye hanze twasavye indaro bro nico ituma nanse kudeta ibi bintu ko nsanga biriko biranteranya kabisa ko jinge nemeze uranzi ngene meze uvugiraga ndashaka rero nico gituma ariko kuri murakumvise ariko ngaho nyene murakumvise ikintu nakimwe mu bijanye n'ibi bintu byabaye hagati ya Mona na Ntuze narabigiyemo ndavuga ndamwereka umwe wese ikosa ryiwe kugira ngo bikosore hama baratora inyishu nakubwiye Mona yaje ari butange version yiwe ariko Ntuze yabo yaratanze ubundi byaraheze sivyo rero kubw'ivyo jewe ico navuga nk'umuntu yitwa JC amaze gutumira jewe amaze gutumira Mona amaze gutumira Sadbi amaze gutumira Double J na Kiriku amaze gutumira na Kidumu ntiyamutumiye Kigingi n'abantu bashika nko kuri bangahe batandatu ko uyo muntu si kuvuga ngo afite amafaranga menshi gose ni patriotisme ukunda ukunda afite industry yacu
hari abantu bafite amahera kumurusha yego batigeze batwiyumvirako yego ico ni ikintu ca mbere twobanza ku appreciatinga uretse ivy'amakosa aba yabaye yego kuko organisation ya mirimo amakosa no ngaha twama twashwanye n'abantu bo ngaha yego birashika ariko situation yose ibaye ni kuyitahura kubera ko ikintu cyose ucuja hejuru birashoboka yego rero ku bwanje vraiment jewe mbonye nani ubuzima bwiwe egari muri business muga harimo n'urukundo umuziki n'abaririmbyi bacu kuko ni kenshi ahomba ariko agatumira abandi yego kubera ikintu n'umu artiste utobimeritako n'ubu kandi mu kwa kanga harasubira kandi atumira abandi urovyumva none bisubwa hari urukundo ubundi amenetse ijisho ntasubira na pere iwawe yosubira kwitaba ariko abandanya mani kubera ikintu none tutomutera intege ico kintu nico jewe nico gituma navuze nti hari ibintu ntashaka kugarukamwo mugabo hariho n'ivyo gushima yego kandi nawe narabizi yuko je vraiment je simpengana kandi namwe ibi murabizi yego mugabo nejo bundi kenshi hari abarganisateur b'ibigaba hakaba n'abasani b'ibigaba c'est vrai amakosa arashaka kuba ku musani cyangwa akaba ku organisateur kuko mwebwe nibaza yuko mubona nubwo yavuze biriya byose yigeze avuga ingene byatanguye yego kuva ngaha gushika ari yavuze ibyo bapfuye gusa mugabo haba hari ivyo gukunda haba hari ivyo gushima sivyo uriya mugabo wallahi nuwo guprotecting uko mutaranagenda yaranamushimiye avuga yuko urugwiro bro ndabikubwije ukuri abantu bafise amahera muri Europe ni benshi ahubwo ico twomuhanura gusa nuko ahindura imikenyuro ya organisation ubundi afise akamaro kanini muri industry cyane we ni kangahe bari bwabona abarimvyi baja muri Europe bakurikirana nkaho mengo bagize igitego bro utabanje gushima bijya bikeya nivyo vyinshi ntavyo zoshima sibyo rero kubwanje je vraiment mbona he's good ibintu mutabihurije ko birabaho kuko na nyoko wawe murashwana haba mukiyunga uwo mukorana wese muri business muri yunga mugatora inyishu kwizima brother kigarukiye rero muri hip hop sani wabora kandi hano wari igiswahili gikaze ukavuga abantu b'imakamba batu wa Nyanza usho wapiga hivi injire kidogo iyo ma beefs my brother kasha ne ngize ngo navuze gute wavuze ibintu by'abantu b'Inyanza raki urazi igiswahili bute ndakizi wari kuvuga ko watu wa Nyanza tusha navuze gute navyo nibuka igiswahili ni ngorane abanyabujanye ugatangura kumwenga abantu deja wumvise ko igiswahili atashitahura ko yaba gitahura bari kuvuga ivyo bintu turi oya baraja kuri YouTube ya Stamina barabe bayumvirize je navuze ngo kuva mu Kayanza Igiswahili bavyumve toka Kayanza mpaka Buja hakuna wakunifikia urazi cyo bisigura kuva mu basi kandi ndinasigura uzavuga sindirasigura urancije mwigisho kwera okay kuva mu Kayanza gushika Bujumbura nta numwe ashikiye Igiswahili ni atari ndukuri kwiba tuze turi Igiswahili bandugu turi Bujumbura ibitu nibagenda bayumvirize harimo ikirundi n'igiswahili n'icongereza ndi muri album y'umu rapper akomeye cyane muri East Africa yitwa Stamina bamushigikira afise album iryoshe ndimwo ndi kumwe n'umuntu bita Nacha na Riderman kuva mu Rwanda no bita Manengo hamwe na Stamina ariko murageje kumviriza ijya ndirimbo urumva ko Beef Festival ameuwa asante na watu wameniambia warabonye no muri commentaire harimo madrapo y'u Burundi menshi gusumba yandi ahandi hose gukorana indirimbo n'abantu muri East Africa mbega harano bizongera kandi bigasubiza kandi bikaduza Beefes inyuma yaho tugize kubona amakolabo ya Zambia n'ahandi yatandukanye yego ko nta mu Tanzania twari bwakorane urumva ko ivyo bifise iyindi step kandi umu rapper nk'ujya yakomeye muri East Africa kwiyumviriye ko akagushira muri album yiwe nawe nuko abakwemera kandi haba hari n'itafara ashize kuko abafana biyo Jenny Band baba Tanzania muga muri no mwanya barashoboye kumenya barumva ati Beefes ni baravuze bose muri commentaire n'utumva ikirundi aravuga ujema wa Burundi ni noma sana ni mkadi okay bo muri rijoro nyene mu gatondo mu masaa 8:50 n'ibiri washize ko tuvuga ati ebana je numvise umuntu hari saa 10:50 yes stati yashize ko na 52 ati ebana numvise umuntu aza kuri portail muhira homba adodora ati Beefes vyuka dutambire ku rukuta ni sinari bwasinzira saa 10 bwasinzira gabi natiro nari mfise bwo ari nateranye
uwo muntu numvise akubita ko yari nibuye vraiment ngo vyuka dutambire ku rukuta ngo apana ngo kuzotubesha dutambira ku rukuta twenye ngo vyuka nawe abasha uyu muntu umukinzi nawe ararenge ngo mutambire ku rukuta nasike babaza ibazi je rero nanje burya numiwe mbwa saa 10:50 yes ndavuga sha uyu muntu mugara afise ibintu ariko arahamura n'ibindi nakuma oya usanga yatashye baboreyo kuko urunamwumva wala ntiyaraborewe yarameze neza yari normal kandi yahamaze umwanya munini ku mujyana ngo mbyuke dutambire ku rukuta urumva ko ku rukuta yamaze kumushikira bien rukuta kwe brother ni normal just indirimbo ku rukuta yarakwije umuriyoni ama views ari audio ahubwo yaratevye sure kutekana ni video ifise nani utuyimana oh yeah ni visualize basi yes ni visualize igira cha kuri television ntuhava uyifata nka audio mugabo ega harimo ecran zacu izi ecran none ntiziboneka umbonye ubona Jensen amukomboze haje cyangwa ubona wewe nyitiranya na Loriro kubera ko uko biri kose image yanje irabona yes none gikuru nico onye cyangwa niko tubona official video karizo kimeneki agaho gambije shakuru burofa none bimo bakoze ibyo dushobora mwena data murabuza amahera ariko nawe maze imiduga muri marimvye bambere ngaha mu wundi afite imiduga myitse turavyemeza baje tugurisha dukore clip iyi umuduga murabona agaciro kari oya ntacu tugurisha dukore clip turiyoni tubiri gabe bi clip igurwa na 2 million 3 million 4 miliyoni zibiri na zibiri randire niko bakorera ari urumva okay bazuye ari nyuma ya kamera arabizi nuru tubwiye clip nzizigeze kuranga miliyoni 10 hama maso ndimo aba bacavuga ngo ni nkato barabire kuri we atayikunza arabivuganye none wamuhaye miliyoni 10 gabi none wamuhaye urukato arabivuganye iryoshe ni nkuko nabo bayivibinga bakayitamba nari kibazo oya imisi yose nabarimyi bose bashoboye kurima bakimbura bibaza oya hari ibihera mu kuzimu yego hari uja kurangura mu Bushinwa bikagwa mu mazi sivyo hari umuntu yatsi imodoka ebana agapakira Dar es Salaam no ngaho imodoka igacigwa Bugarama kuri Gare du Nord ngo washitse Bujumbura ivyo byose uvyumviriye ko uravuga okay ni riske z'akazi ikintu gikoze ntibagikunde kora ikindi umuhogo wawe wacitse nico tuma n'ubu tugihagaze ubundi yaba ducika intege tuba twabihevye kera yes okay bon turi mu gisagara ca Bujumbura kandi turi ahantu neza na neza anakora aba business ari abantu bagiye batandukanye aho indirimbo yitwa kora ubu udakoze nakarye wowe naho nikora watekeye ijisha rige uri mitiro hamukimbura ingonera indirimbo y'imyaka yose kandi ubona ko ikora ku bantu bose ni featuring na president featuring na president sasa featuring na president amwe ntimuyizi none murayizi simurayijo ni atangurije ya president none umva nakoranye na president mwakoranye na president sasa ninda yizi muri mwebwe murayizi urayizi wewe ayitangura kuvuga yuko imifuko yose ikwiye kuronka amafaranga umuwa wose ukaronka ico ufungura jewe naragiye contre yiyasije yiwe none nivyo waririmbye nyene none jewe nkora collab na president wowe uranye umuntu nasanzwe murakora collab na president umuntu kandi nigihe dukora collab naciye ntwara isanganiro n'abandi yego yantritanye yes barumvise ibintu turiko ndavuga guhimiriza abajene gukora ko hari ibipeti usanga bivuka ahantu hari ibicano vyinshi agaca avuga ati jewe ko ari ngaha je ndipoze ndatekanye umuvyeyi wawe atakweretse ingene yabishitseko urumva wowe ico uzokora ni ukubirya gusa aco bizokumarira bizokumarira ni ukubirya kandi iyo urya udafise aho usubiza vyo birahera ubu uri kujya inyungu n'umutahe ariko kenshi aba businessman abantu bakorera ivyabo bagiye inyungu umutahe bagasubizamo rero mu gihe umupeti yivukira ahantu vyuzuye utegeye umuvyeyi ngo akwereke ingene yabishitseko wewe amaze gupfa ico ukora ntubijera ni kubirya bigahera ukiro turuva mu mwaka umwe vyaheze usigaye uriyembwa kandi biheze urumva ucisigara usaba mu bandi kandi byari sanse kubandaniriza hajya nyene papa wawe yari yarageze kugira ngo irya business ya papa wawe ibandanye imeze neza kubera ivyo yarondeye nawe napfuye bice bihagarara ucitangura kurya ibihari umva ntashuri kurinjiza uravyumva nico bituma rero ijya ndirimba ifise message ikomeye no ku muntu ataca afise urumva bimutera intege yumve yuko nta muntu n'umwe yabivukanye
birashoboka ko uyu muntu adareka zikaranga bien sûr birashoboka yuko mu myaka 2 ashobora kuba ameze nka Siyoni twama twabonye ama example cyane gose niswa mzee ingo turabe ingo ujura urashaka kumubona muri Mercedes ziraryoshe kwe mwanzo mpunje twumvirize kwanza n'ivyo barabijya iswa barazijya moto uri seri turambaye ibara Davina naswa rwaje areka singware diare naswa ribwaje none oya yewe afuse umutayi wanga wa 90 anga harimo 90 ngaha hariyo so sana oya wavyumvise rero abandanije chaque jour avyuka agenda kuba mu millionnaire biroroshe yego vraiment none ibi deja birimo 60000 umusi kandi harimo izo yadandaje urumva barashaka kuba amaze udanza nka 30000 voilà okay urafite ikizere nawe ko ejo bishobora gukunda kwa mu boss ndizeye ko no mu boss kwe uri kwadandaza kunyene ndabyizeye bifese uramoza murandamubona ma telefone mbira indirimbo yuza imwe yonyene ariko ntayo nzi yose nta n'igice nzi gusa ndazizi zahora aririmba nareye kukugora widandariza inshuti yawe kari dandari reka kugira ngo udandaze kandi nawe udandaze witerera imbere cewe je reka ndaguha iporo basi bana asante sana udandaze bigenda neza yes turavuga ko ndirimbo kora urashobora gukunda yuko umuntu nk'uyu unya ashobora gukora hama kandi bigakunda ejo ugasanga yaba mu boss doko niko ijya ndirimbo irikira nico ndirimbo yankuraje umuntu wese aba yarihebuye mugabo kandi ko hari abantu benshi batonda ku buzi butandukanye barondera inzira zose ariko batigera bashikaho bari mugabo hari igihe Imana ikora ibitangaza nyene ijya busy ko bavuga ngo Imana ngo impenirisha hiziritse yego rero bijya nyene ubona bijya nyene wageze ko hajya uravyumva uko biri kose Imana ibihezagirira amwe irabona yashu yawe ndavuga ati uyu muntu yarasiragorinze ivugo ndamuhezagirira yes turi mu ndwi ya mbere itangura ukwezi ku 12 donc twasozera umwaka ni mu gihe woheruka kuduha indirimbo imuhira ite ikindi gikorwa kandi mbega umwaka 2025 kuri Bifes on the floor n'umwaka ategura gute umwaka je ndawuteguramwe ibintu byinshi ariko sinigera ndabivuga ntarabishikako kugira ngo uramaze kumbona mugabo umugabo apfana imigambi so migambi irahari hari ivyo dutegura gutangura mu kwezi kwa mbere mpaka umwaka uheze ariko ntavyo navugira hano kuko bitabaye bo binsubizako ko birashika je bipanga nutinya abantu none wewe bien sûr none nza kubabesha kubera oya bo ibintu ntivyagenze kuko wabiteguye kubera iki none ndinda kubabesha kandi je nshobora kubigira secret hama nkabibashikiriza bimeze neza baraperi namwebwe none ikibazo kiri nze kwibaraguza mbesha ngo nzogira ibintu ibi hameje cyo mbona byahindutse bazobifata gute ariko nivyo none ukunda aba escrow aba bafana bose bahora babona ati uyu muntu tumwizere ko ariko atari base arimo ibintu ntari baradukinishiriza ubwenge basike barabimenyereye kubasani none tugwe muri ibyo oya none sivyo bintu rero je ndabashikiriza ivyo nateguye mbona biri byamaze kuba pre umwaka uzowutangurira muri concert ukuvuga yuko uno munsi Bifes deja ramaze kuronka ibiteramo byo gusozera umwaka no gutangura umwaka igikibo kwitega kuri Bifes on the floor kuri performance zo gutangura umwaka no gusozera umwaka jewe nibaze yuko sinzo nahinduye izina nguma ari jewe sivyo ibikorwa vyanje barabizi urumva subwa mbere bambonye kuri stage urumva icyo nkora ni indirimbo peut-être ntara performinga nzoba hamwe na entrance n'ingene na energy mbanzanye ubundi nta bintu de special wa wahinduye ni wewe nyene nuko gusa baguma bakunyotewe bivanye n'ingene ugumubaha ibikorwa ikintu cyo kuririmba live ku barimvye barundi mbega birashoboka kubishaka kwera abatabishaka kuri wewe ni gake kandi hariho n'abatabishobora kora live nivyo yes usanganye nakaze muri studio mugabo no kuri stage vibe kabisa hari muri mugabo live ukumva ariko hema nk'uvuye ikiriri kwiruka kabisa
byose birabaho. ariko Bifest ni mu bantu babishoboye Ndagerageza sindi wanyuma kabisa. ariko uri mu ba mbere Oya, je nigeze mvuga ngo ndwa. Je nta competition ndimo. Je ntanga ibikorwa vyiza gusa. none utari mu banyuma none urimo kumva hari abantu bari Oya, imbere ivyo yawe ntanga baravyakira neza vuba. Sawa. yes bo dusoza n'iganiro cyacu rero Bijanye na live rero umuririmbyi wese no muhanura yuko yo kwiyaranja akamenya kugira live kubera live no muziki uri professionnel. yego Ni umuziki uko representa kubera ko umuntu akeneye audio yiwawe menye ashaka playback acaja kuri YouTube akayiplayinga mu radio yiwe na telefone. Mugabe akubonye imbere yiwe agukeneye live nyine umuririmbyi irya ndirimbo yumve ko ari bayiririmba yumve ko atari studio zibikora yego uravyumva kandi noneho mu festival akomakomeye nta na rimwe baririmba ama playback concert zikomeye nta muririmbyi arimba playback urumva peut-être na twebwe ariko abarundi barabizi mani barazi umuziki wa live yego attention yeah gusa aba organisateur imitaye bashiramwo bari miki amahera wewe uba wampaye ndabona ko atajanye na live ama nkatanga ivyo bikwiranye kuko ninavuga ngo umpe amahera ya live hama ntubu yafise urumva concert izobe ncitse kandi nanje nkeneye amafaranga sinakira playback none bino ushobora guheba amahera kugira ngo wiheshe agaciro wiheshe agaciro cyo bicwa n'inzara wewe uzongaburira ebi bitahure uko biri kose nta difference nini ihari bo nimbere kuguha miliyoni 10 uririmba live uririmba playback hari gihe guha 5 cyangwa standard none wewe wozitora mwibarabara yendo zitore hajya ndabe no aho kuya gateka na hagateka ho kamye bi agateka wewe nyene uvuze yuko bahora baguhana agafanta kadashikana n'intuze 100 ukabicikana ni hatari kweri ibintu birago none wowe uri kuvuga ibintu nk'ivyo vraiment 5 miliyoni urazi ko hari umuntu atayakorera ku mwaka yego je ndayakorera muri 30 minutes nta soni nje ndasi ahubwo urasana umvise rero muri muri bica brand z'abasani ubuherutse Sadbi na Big Fizzo Big Fizzo aba just nzoza muri show musi y'amafaranga amasadbi ebana bumva inoti bamwe aravuga ati misezi ya Chelsea inoti bihorereza ya contrat ziri private barigeze bakwereka aho zanditse kwashobora kuvuga ivyo hama akaba yatoye na yari munsi yawe ntabyo ya nawe oya bro wowe gusa we ni wipowere ni za base zabo nyine none reka babe barivugira bavugisha abantu ega niyo principe ni content muronka makuru none bambwira gute yuko amahera bo yare kuzi kuyakeneye kameme hari umwe wese aravuga ati jewe ayo nkwiriye naya igiciro canje ni iki nimba umpa yarenga biragusha mugasinje musi yawe umwe wese arabifise ivyo nimba bimeze uko none umwe wese ntafata decision uko abishaka yes dusoza n'iganiro cyacu rero ijambo ryo kuri Barundi ubapita ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi no musi muziki ubundi wamaze guhinduka uraboneka yuko uno musi ndirimbo irasohoka ukumva koko vraiment ko abantu yabashikiriye imuhiri no musi abantu ko barayifurina ngo kamba bayakiriye neza vraiment bayakiriye neza cyane go kavuga arahitinga kwe ni mugakunda none zajyamo kambira kurukuta umaze gutambira kurukuta mwebo yakogorera ubwenge ariko na kamera yes bo umuziki w'Uburundi no musi aranda nturi kuragira no musi abarinzi abakundi umuziki w'Uburundi bari sur n'umuziki wo ngahi wacu wibaza ko ari kubera iki mbega kugira ngo nibazosubire kandi guta akaranga ngo batibanga bagende kandi wibaza ko ari giki muzokora kugira kandi mukume kandi mubemetse abarundi baragoye mutanga abarundi baragoye mwejeje kuvuga yuko twinvestisa 10 million akaca kubwira ngo iyo ndirimbo n'ubufu n'urukato byo kisoda ubuswage burobe nimba yavuze gutyo neje ashaka yo hinduka rega ni dry wego ivanye namwe mu bafata ni dry gare abari ibikorwa ari umunsi numwe abarundi bibaretse kuririmba age maririmba nyene tumba nyene ko nyene nda uwo yarekiwe scroll mutanga ni handi nawo gusanga uri mu bapinga mu bandi gusa ico nakubwira coco abarundi baraba ibintu bigezweho ibintu mugezeko yego uramaze kuba baharura ku muntu ngo naka ngo yakoze amateka ya nabi ivya kera baravyihoza baraba ibigezweho rero nico ituma utaba updating ujane n'ibigezweho nawe uca usubira inyuma barakuzima abarundi ntibamenyerana nta muntu n'umwe azoha agaciro ngo wakoze biriya ivyo wakoze biragusha sisi twabibona mu bindi bihugu ni contraire bararaba ati naka yakoze ibi yaranditse amateka
akwiriye respect inganuku intebe yiwe ni amatrofe ajanye na kahise kiwe mu myaka 40 ingahe ariko hano ico bakora ngo yo burya ntavyo yarazimye yego kwi ngujya nta n'inkono y'ifege kabisa mugabo haje igipeti nyene gishushe ku ndirimbo zibiri bumva umenga rutakidum ibintu ntibigira sense kubanza kubahiriza nk'amateka roriro yanditse ngaho kavuga ati uyu muntu amateka arahera ko bi nawe nyinshi kuma duhagize zaye wowe ufise ingeso mbi oya niko mvuga abafana si jewe niko uri kuvuga uko niko mvugira abafana wowe uri umufana wewe ndi muvugizi wabo ahubwo bategereza kubereka yuko ivyo bintu biyumvira atari ivyo uriko urabashigikira ubu nk'ibintu roriro yakoze wowe urabizi wewe ko ari we muntu wa mbere yakoze album ya clip mu Burundi bwose natwe twishaka dufiringe zya album yiwe hagufiringa album no muziko zasokora musiga bi nawe je ndagiye iki kiganiro ntuzanira uburofu wewe nyene banzo nyumvirize utabanje kubahiriza amateka nyene yakoze sivyo yaciriye inzira abanyene uri kurira ura pressure ko uri kutabanza kwa pressure ivyo yakoze uri kuranyo rero ugerageje kuraba n'ubu bararirimba buri munsi kubera iki mudazishigikira uremeza ko hariho umuziki mwiza aririmba mubi none oya babisubiremo neza naba kamera uvuge taririmba mubi oya aririmba nawe nuru na wewe nuru nico tuma abarundi bavuga ati yumva uno munsi haje kana kashushe gafise indirimbo zinga nakone kakwijije zingahe bagashize muri liste ku ruhande bakavuga ati okay wowe twarumvise urabizi none ikindi ushaka ni giki oya bon okay tuba abantu basi sivyo tuba abantu tuyo gushaka amasantime urumviriza umuziki mwiza ukavuga ati shaho kabisa nawe ukunda nto kumva motivation ureke kuyikunda kwa ko umuziki mwiza no kumva Berisima canke wumve ushaka kumva uri sweet ureke kuyumva canke ikindi kiremwa kwa ko ni nziza ariko ari indirimbo uwo muri gende uri kuravuga rodiyo canke nundi wari wewe canke Bifizo yaraso album ariko ari izine mupinga ari zo mupinga muri zijyanye kandi ari indirimbo nziza bi murafise ingeso mbi bro oya habi none ndirimbo nziza ihari bacu umugani ngo imbwa nkuru niyo yigize izindi kunyamwibarabara mwe nimwe mutuma abantu babifata gutya wewe wari sanse guhagarara ngaha uvuga uti bamwubahiriza ibikorwa banaka bakoze mugayumviriza ingene uri kuravuga ngo uri kuvugira abafana uri kuvuga ibiri ku mutima oya habi kandi mukabifuta murabivuga neza oya tubwizanye ukuri basi ntuzi indirimbo nziza none indirimbo wumviriza ukavuga ati nikoreye nivoka yes ndavyumva yes none indirimbo nziza ya press yego kandi si indirimbo zose wumviriza zo ngaha mu Burundi hari izo tumviriza ndazumviriza zose jewe nimba atavye baruzi nta ndirimbo y'umurundi nimwe ntazi jewe hari indirimbo yo kuvuga ko atari nziza indirimbo ya Joel urayumviriza yari ibishe sawa nese ibyo two turavuga none mugabo wa player yarayihinduye ashiramo dramati na Fernando Kiraryowo haya namukomeye akagoye kubera aririmba nabi ntavyagize nabivuze none urakunda abantu baba hypocrite yakomeze bro ugerageje kumviriza Joel ni producer mwiza aravuza piano neza araproducinga neza mugabo aririmba nabi ndabigusubiriye ngo man afise ijwi ribi urumva aririmba nabi ndabigusubiriyemo kandi nabi apana kuza muramushigikira mu mafuti ahubwo nagira amatizi wewe yivugirize tu Njye ndirimbo ari kuyihebera Fernando na drama man abantu bose barazi ko atari ngabirano zabo zo kuririmba DJ Khaled ntaririmba arakoranya abaririmbyi nka 10 agashavuga ati jewe kubera ntazi kuririmba akamvuga DJ Khaled musi abahaye indirimbo ya kabiri ntucavuga ko azi kuririmba ora ntavyazi wenda bikubwiye ntavyazi wavyumvise ejo hama kandi je nta mutima n'uburimo oya nukuri kandi ndabifitiye droit nawe yarigeze kuvuga ngo naririmbye bitajanye muri ya ndirimbo yakore yego kweli bari baririmbye nabi kweli niko yavuze nawe niko bibo oya aha niko yavuze oya nawe niko esa indirimbo iraryoshe n'umuntu acyayumviriza ko urumva afise rero afise aha ni shaka indene ko ndavuga rero umuntu yumviriza indirimbo nziza urumva rero ko yavyumvise rero yuko yumvise kuririmba nabi okay hari nizo ndirimbo zaba ari genda kuravuga hari gusa indirimbo atari nziza abantu yumvira mugabe zawe bapeti zikazi meze neza ukumviriza Berisima cyangwa ikindi kiremwa ukumviriza imuhira oya ndakunda ndiko ndakubwira umuhira ukumviriza Fagiola Chuma bro uri bizarre oya uri compliqué oya bi wewe nabikubwiye udatanze example nziza kuri no kamera nk'umujournaliste bizo en fait niko mvuga kuri ki wanje rega oya ko so kuri kwiwawe wewe uri umujournaliste ntuhengama maniga uja hagati nga ugahimiriza abanyagihugu bumviriza ivyo mwe muvuga singe muri kuri kamera ako barazi indirimbo nziza nambi urumva wewe ugiye kubabwira ngo indirimbo yanakango ngo bimeze ukunuko ngo kubera ngo ari umurejande yarashaje yararusha oya
niko wasasi kuvuga uya reka ndabangarurira nta boom bifese big fizz bifese na big fizz ariko gusohora harimo indirimbo nziza cyane harimo indirimbo ntawe ari kumwe na Endomike harimo indirimbo ari kumwe na Christian Mbi nziza numvuga nakunze ako rero n'izindi ntakunze gasaka ko tuvuga Rori yego ndagwa kare ko bari imvyo ba legend Rori nawe nyene ingena sora indirimbo ziwe agasoro kumunsi ugasanga indirimbo yasohoye indirimbo hargi no musinyi wikunda ejo asohora yindi ugasanga ntiwayikunze bisi dwaye udakunda indirimbo none wewe kudakunda indirimbo ya Joel sidwaya apana mugabo ntibantahure nabi sivyo indirimbo ntakunze iya ndirimbo mwabonye harimo Dramatic na Joel yari yiwe wenyene hama rero amaze kumva ibishe aca batire amaze kumva impanuro zanje carakuramwe amajwi yiwe oya arimwo yasigaranyemwo refrain yonyene naho ne bace barayicoveringa harimo amajwi ya Dramatic na Fernando wewe ntuza Francis arimwo re bose bro harimo ama backing menshi kugira ni tumwumve bro aririmba fo bro nabi cyane nabi kandi atabiretse ntazontorana amahoro bro ngene yamfuse ubu no musabonesha chance no gusokorana na Joel mwokorana indirimbo oya nitwokorana oya just faking ubuzima bro asubira mfute asubira mfute nkorera ubusa bro no oya tuzobahuza basi one day erega je nta kibazo mfise je mvuga gusa ibintu bro umanzi kubona we nimba ntarakubira ikibazo dufitane nta gihari we good man ariko ni wande konera nzogucana live imbere y'abandi bantu kaje umunwa bro kubera iki duhura ntoyengere kandi ushavuriye waye yeah ico si kintu ciza bro uvyige nawe nuzo atreta ni vyiza hari abantu benshi basanze inbox bambwira ati bro uri kuvuga ukuri kwinshi kweli twavyumvise ko biyishe mugabo okay mwavyumvise ko biyishe mugabo mwahoze mwavyumvise ko biyishe ariko mwahoze hari abantu benshi baje barabimbwira inbox ngo bro uri kurarenze uri kurexagera bitware man nawe ari kugerageza ukajya umuntu wasikido nawe yaje akonje umuntu wanjye ugutwi maniga wowe genda mumubwire ati ibi bintu sivyo none je nkuko nabivuze mubona ko yaciye ayikosora indirimbo yasotse iryoshe kandi ni nziza cyane irarenze bro irarenze cyane gose okay umenya rero talayi wawe umenya ivyo ushobora uragije piano ucumvugiye muri mwe mu maniga ariko ku bintu bijanye no kuririmba nabireke uranyemereye mvange dosi gatonya ubivanze nabivuga kuramfata none mubita vraiment mvuga ibyashaka baravuze ikintu cyuko umuntu niba mutameranye neza bimwereke koko niko bimeze ubuherutse ikibazo cha Alvin na Gusto tubamvuze kambange dosi gatonya ko cha Alvin na Gusto kuco byo kutobaranirana amapine Alvin atobara amapine ya Gusto mu nyuma barasabanye imbabazi aramuriha amapine yiwe hama kandi arongera aramusaba ati ja kuri kamera usaba ikigongo yarabikoze arasabye ikigongwe ariko ntigeze asubiza kindirimbo yiwe mu nyuma baca bahurira ahantu Alvin asaka kandi kumusomesha kugira ngo ati mvuze sasa gute ariko Gusto donc aramwankira yuko donc ashobora kumuha umwanya eske ku muntu umuririmbo wari uhari Alvin yene yavyivugiye ntuze kuvuga yarabivuze for sure yarabivuze wewe nakubari uri umujournaliste bro nimba utari amatere nkuko warabivuga okay dufate hasi kuri umujournaliste ntuzoze urafata version y'umuntu umwe mu buzima bw'ibintu byose bibaho nimba wumvirije Alvin genda wumvirize nanaka hamuze gutanga inkuru wabanje gutohoza neza niba uri kurabivuga utumvirije version ya Melanie ukoze amakosa sivyo ivyo byose bijya byabaye twese Alvin twaramubwiye amakosa wakoze ntaba yes mu nyuma arita uzoshaka umubaze namwandikiye mu telefone ndamubwira ibintu wakoze ni violence tibwo sivyo bavyita kwihanira kabisego rero ibi bintu wakoze ntabwo byari bikwiriye gukorwa gutya uravyumva wote umutora abashinga naye barahari babwiye ati ibintu je yangiriye sinabikunze bimeze ukuntu bakabumviriza sivyo rero kubwanje ntuzosubire kuzana inkuru ngaha ngo wumvise ngo musani yakubariye wabasha abakeneye oya iyo ya version y'uwunya urayivuga hamejuka wenda version y'uwundi bro nimba rero byarashitse okay nimba yego nimba yes reka tfate ni kwa mfano par exemple nimba yaramwegereye akabimubwira hama kandi akaba yaragiye no kuri kamera tukabibona akaba yaragiye kumusaba imbabazi agaca bugufi kujya ikosa rizo risigaye kuri Melanie kubera ko umuntu yakusavye imbabazi urazimuha hama kandi n'ibintu vyibuka bimusubiza amoke bishoboka ugasanga iyo ndirimbo ntiyoroshe gusubiza
sivyo ego yes ivyo shika birashoboka ugasanga ntibyamuvuyeko ugasanga ni YouTube sensor iri kwira ishaka mu process kugira isubire yes ubundi vraiment je numva umengo kweri nta mpamvu urimo yo nta mpamvu nimwe none ubundi ho yireka kwisubiraza kuguta ngabe ikintu nto muhanura Melanine nk'umuntu je nkunda ngena ririmba iri audio ntiyemere kwisubirako bayisohoye irimo amakosa menshi ego nico tubana kubwiye Joel afite amafuti menshi bimugaruka ko oya Alvin nta muririmbyi numwe aza kukwicira brand you producer bakubwire ngo mix ryanje mix ni rya Fernando iri naryo curi ebana ucurire kari riseke minye kabisa urishire munsi beat abari bijwingi bro iyo ni manque de respect uri mu producer ucuvuga uti mvirira amahera yawe ndahebye kugira wiha agaciro mugabo uradutse urashigikiye amafuti nawe ubwiwe na Alvin yarabonye ko amafuti yakoze yarabibonye sivyo none umuntu uramaze kubona Alvin akora mixage arazi mastering ikosa riri kwande none kwabikoze Joel yarafuse amajwi yanje arafuta na Augusto acasubira asora indirimbo harimo amajwi ameze nabi nka kujya bro na mu producer professionnel akora ibyo bintu iyo ni manque de respect nukutubaha akazi kiwawe sivyo rero nico tuma rero ikosa hanini naho Alvin yamwagiriye umuntu wa mbere mubi Joel niwe yabateranije ubundi Joel yari guhagarara ngaha akavuga ati iki kintu kiza kwicira brand y'umundi mu artist ntaco ndaguha nayo ndaguha ugendo nyitwarire binashobotse ndagusubiza n'amahera yawe kubera kuza kunteranya why biya byo kumufuta dufate basi ko bibaho mugabo basi communicate umubaze ati ibintu mwabivuganye ahamagare Gusto avuga ati Alvin ambwiye mfuta amajwi yawe ibintu mwabiyazi kubera banzu hore nta droit office yo gufuta ibintu none we wandishe banzu nyumve nano banakurishe jewe nanje ndafise droit we wandishe kugira nze kuririmba mu ndirimbo yawe yaramurishe ujya mwanya yazanye na minister yiwe yandise ngaho kubera ko utayihaye agaciro umwanya yafashe wo kuza mu bintu byawe habanza kuba communication ukavuga uti none ndugu yangu numva introduction yo hinduka ubanza kumukomunika hageze clip umubwira ati tuzokora itariki izi nizi uri disponible atari disponible muce muyihagarika muhindura yego none ushashiribuye none canke imbwa bro bamukoresha ubwenge kubera ugerageje kuraba ibintu byose bipfira kuri iyo production no kugira bigende kujya jewe na Dramatic Joel yanyandikira kambarira ati ambari ibi nibi kubera ko bose twaravugana barabagenzi amamagara kambwira Drama yambwiye dufute iverse yawe mwabivuganye oya ntidavye twavuga nkavuga ni oya akabirengako aho hacaba ikibazo hagati yabo acavuga ati wambeshe ntibikunda nanje ko nja kwiteranya bisigura yuko asanzwe ari yongeso yiwe yo konona ibintu you understand nimba rero bimeze gutyo utubasha akazi kiwawe umujournaliste umuproducer wewe wakira abakiriya bose ego nta ntuvangura ego ico cyo ntushaka kumufana ubaye umufana naho uburi kiwerewe ego rero kubw'ivyo ikosa hanini nubwo wabonye Alvin aja hariya ku media agira ikiniki siwe yakoze ikosa wenyine wari kuja gusembaza ari Joel niwe yari kuja imbere y'abantu akavuga ati nade konye n'amenje ijya ni manque de respect man yagiriye Gusto aririmba neza ijyo giye bararimute neza bararishira mu isafuriya bro bavuga kakagaye ntikabaho kabisa yego bro icyo tubanasanze nana shavuye nkamubwira ni onye niraba uvuga abandi yuko baririmba nabi umvizi nyine uririmba nabi we ego muzamura faking ibintu mugirira uko uranterisha muri commentaire abantu bashaka iganiro cya Bifes na Joel kugira ngo baklearinge bino bintu bihere kubera ko mutameranye neza mugiye mwakoze legend rabahiti mugiye muri vibe nziza nakora matata niwe nakuna matata niwe bari kodi yakoze na Igonod sivyo ariko ntaco stini producer mwiza wabivuze bro wallahi havuza piano neza arareba kuno musi mutameranye neza mugiye ari projet wobukeneye ikaba ikenewemo Joel ari gihe utomushiramo oya ndabimubwiza ukuri we nturimwo genda hariya ku ruhande bi ariko nawe amfute none je ngo rero busa hela n'uyu mugabo era byosubira binu kuri nego kuhuza n'umuntu navyo ko yabikoze iwanje agaca akora na media tour avuga ngo narimvye bitajanye wowe warabonye mu producer akora media tour waramubonye mu producer wowe waramubonye wamubonye abandi uramaze kubona Jiga imbere ya kamera urazana trick on the beat uramaze kubona kori agiye agena nk'umu artiste nawe n'umu artiste n'umuririmbyi ari complet sivyo uramaze kubona nani yitwande expecta uramaze kumubona numusani uri afise na album yajaje gukiriyaringa ivya Billy Boy na DJ arafise na album mu artiste
uramutse uje naho ntuvuge kuri iyo si hagati y'aba artiste uri mu mediateur maniga je sinkunda aba escrow kandi sinkunda abantu sinkunda abantu nyine binjyajya kandi bikunda uravyumva mera nyine mwagize imana aratekereza ubwo yaba adatekereza Joel na production yihebe bi nako nawe kubera ivyo onye iradekone none kubera iki yashavuye akayifuta none sikwera amakosa yakoze yego none urabishigikiye none nukunda peace mu artist jewe uwo tudahuje wallahi babivuvuyeko kubera ndanakurondera nakubwira je kwera ibintu sinabikunze hama nimba ari je ni mu ikosa ndaza nkabikubwira vraiment ndi nabonye kweri na adeko sorry bro kweri nimba wavyakiriye nabo mbabari hagira umuntu asaba imbabazi gabi sana wow tubanza gukomunika ndakwe je ninze ngumuka mba nakweresa ibintu byose uko byatanguye nkakubwira umunsi uno sinakurondeye ukanga sinatumye na nakuka ndatuma na nakuka mugabo ibintu nk'ivyo vraiment ntimuze murashigikira amafuti niba mukunda peace niba mukunda ama content ukavuga ngo hahiye ngo nakavuye agenzi kunuku kugira wironkera ama views turakunda peace rero umuntu umushinga naye aca agenda akarondera naka kujya nyine barondeye Gusto na Alvin bakabicarika abantu ndibaza barahari warabyumvise harimo ndi nande bavuga ko ari Nova na Hasco nande uko abashinga naye cyane none iyo baci baza kugira ama content bagaca bavuga ngo bana ngo turagushigikiye ubundi turamushigikiye urubanza rugiyemwe birangira nabi ngo bagiyemo hagati Alvin abageze habi no bwana uri mu journaliste rero cyangwa uri umundi muntu w'umushinga nahe uretse ibyo by'ama content n'ama views murondera gerageza uje hagati y'abantu bashwaye hama ubahuze batore inyishu nivyo vyabaye nanje hagati yanje na Mona na Jace iyo ntahaba wallahi vyari kurangira nabi je ndabikubwiye kadushimira n'umushinga nahe Bface on the floor much respect kandi mani komeze guhezagira muzee ariko nabandi babigire kubera ubwo bujyanye nibwo bubi munsanga inbox ngo yangura rengeje mani ngo basi ngumwereke ko ari sawa ndamwereke ko ari sawa umubeshe bimbarire nikosore ariyo guzanga waje ako nabarakubwije ukumva deja ko wacushavura yaravuze ko arimvye nabi muri code deja wacushavura yaravuze banzu nyumve ntabire kuriwe nk'umu producer umuntu uzomaza amateka y'umuntu bitaromeo yari umu producer akomeye ngaho bavyibuka bo muri Tour de Santé yego yumvise uririmba nabi agusubiza amahera yawe tigenda ugire repetition we yaranditse ndaririmba umva atari njyaye ndaririmba ibintu bitajanye arande ariko rero par contre nkaze mbona abantu bose bagakunze kandi yego vura none wumva bakigaruka muri playlist wumva atari umu escrow none wumva atari ububwa none ubwo on wumva atari ubuhimbiri rero nico gituma uri umu producer utakunze umu artist ngene yaririmbye umubwire ati ndugu yangu amahera yawe ntayo nshaka genda ukora repetition umunsi wabaye tayaruzi namiri yahora bikora akagusubiza amahera mu 2008 2009 2010 yarakubwira ati je numva ari sawa mugabo hari ibintu bibura genda ugire repetition zozo uri tayari niko kazi ko mu producer ugacuja nko muri mediator ukanuka ngo naremvye nabi gute wanaremvye naburihe kwanza uri mu producer ari wakuranyumviriza wateza kunyaranja kwanza ugafasha bro ibintu biko aririmba nibijanye ifo kuhindura okay nyereka rero inzira byiza kuba ninakora bibi nawe birakugaruka ko nka producer none wowe urashigikiye abantu bameze gute rero uko biri kose iyo abanyagihugu nabo bari kuvuga ko naririmbye nabi niho nari kuvyemera ati ibintu yavuze nivyo mugabo bose la majorité bakunze Bruyo gusumba original big up on yourself. Yes, respect my brother. Yari Bface on the floor turaganira turi kuri Safi Beach turaganirira kandi ibintu byose amvugishije ni na medita ndaza kubabwira ikiganiro tugihebe Bface kandi bamvuze ibintu bidakenewe vyaheze byaba expire vyari bikeneye yuko twako turasozera gusa ibintu bijanye n'injyajya biherane n'uyu mwaka kweli yego pana kuzamuza mutwengeranira je nkambona utuntu tuzatunyanikirira amenyo tumfitiye ibibazo numva tunyidogeranda ngize ukuri ati bro wowe waradekonye wowe uri imbwa uri umuhimbi hama rero mvuge ni je kweri gituma nabaye umuhimbi byagenze uko nabaye imbwa kubera uku nari mfise ndafise version yanje ndayikubwiye peut-être on ntahura ndabeshe none gapfe mugabo uzunyanikirira amenyo ngo we ngo ndakwemera kumari yango yanembwa yarakata. Yes, merci beaucoup bage mwese mariko madukurikirana kuri African TV ndagusaba kugira subscribe. Asante sana yo. Yes, ni Bface on the floor abona neza ko rero duteje ikiganiro mugabo abantu baca bamusaba kwifotozanya nawe aho arabakunzi benshi aho twako turakora ikiganiro aho ubona neza ko nukuri umuziki w'u Burundi Urakunda ba hypocrite wala umuntu ashaka kuvuga ukuri niwe akwiye kuba
ndagufotorera naenda mufatesha hivyo na mcheki yes abona ko yes bariko bararyoherwa nabo niko gukora turabikurikirana sana yego dukunda umuziki wiwe sana karimbo ka muzika bi nukuri kwima kame konye tambira ku rukuta ni muhira ni muhira yemera nonye sana kuja sasa tupatie na wewe Face on the floor Rimurimo sinzi ko namwe muvyumva Nagarutse ibibamba byose munja Ritawagonja ni kireve navunja Ritawakunja ndi ntare muri bunda Ritawapa yoho nitawapa nta byanje nje ni wabuje gukora ikiboyi kari wanje bije nkuvyonze kandi wibuke woge we bega ubwoba uburapo buhoba urantera ico muri kagoba big up sana mzee safi tunakubali kabisa nyaka na milele tuko pamoja na wewe merci beaucoup asante much respect yes merci beaucoup mwebwe mwese muheza gigwe rero mwakoze cyane gose merci beaucoup mwebwe mwese mwariko maradukikenera ya African TV asante sana ubuzangirigiri kuwanga 1500 none muri banga zana mpereza bashoboka abadakwigwa abataronka bari oya babuze bashavura ibiharumure ni benshi ni nka 30 Ero mwana tutumbura ko tubaye. Amahera ko tutumbura tubaye. Tanga amahera yo. Nimiharure. Akira. Nezera yuko uri umushinga nawe utazakubacamwo. Turi kumwe maze. Warakoze rero mutanga. sawa Merci.